yavuze ati icyambere abadinze baza no kuba bashaka ko ibi bakorera isondo bonne foi ati mugabo uwataje twumfataka ari mu bindi urumva rero banashaka no kwa company no kuvuga ngo ibintu byo kumenyesha amakuru cyangwa televiziyo yariye ibintu bisaba ubumenyi bw'umuntu yamaze kugira experience avuga nti mwege muri sense murabafise kujya muri happy ugenda bakagufasha gutegura amategeko ya societe yawe namwe mwofatisha ku mu ntoki mugafasha abantu baba bikeneye mukabasista kugira ngo ntihagire umuntu agumaza gusaba ntibaza bavuga ngo hariho ikimenyane mugira abakwemerere murakoze. Les lois sont identiques. Amategeko hari ubunye après la juste la radio TV na presse écrite ahanini. Alors twavuze yuko twogereza nanyene kura la classification des médias selon les lignes éditoriales. Twasavye yuko sense ikoranye na ARCT et na media mugenda kurondera demande de licence ya YouTube na Twitter n'izindi réseaux sociaux suivant uko mona l'importance. Avuga ati hari ingorane yuko audiovisuel cinéma usanga iri confondu na journalisme. Inyishu hoba yuko hoba mise en place la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel au sein du CNC bishobotse nk'uko ku isi yose bimeze igihugu kigashiraho iyindi komisiyo yitwa Conseil national de la cinématographie. Bakabati twebwe twafise amashuri 11 cyangwa 12 bashanga imisimu kwa yejeje diplome nta dufise aho gacu usanga kuja kwandikisha muri sense ndi kibazo wagenda ugasanga barakuduza barakumanutsa nuvuye ngaho nyagenda rafise umutima mubi agashagenda kubwira abandi anyane gacabatera n'umutima mubi abandi batera barahangayisha no gaca yicara gaca yikora ivyo ishakiye. Umuntu avuze ko sense yujane en ligne ni hikibona les problèmes ni kibona les solutions que vous avez proposées quoi lizo nous sommes responsables pour nous donner une vraie solution. Corroger un mécanisme de suivi, c'est une question à étudier. Muga ibintu byinshi mwavuze byose bihagaze ku mategeko. Ingene itegeko du 14 septembre 2018, c'est la loi régissant la presse ingene byubatse. Abafise impano, c'est pas le CNC qui prend une décision, c'est la loi. En dehors de la loi, on s'arrête.